Ndinitegereje gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka je ndakibashikiza nitwa NDIKUMANA. Uno musi turi ku musi wa gatatu, nashaka gusubira kugaruka ku murongo nkunda kubigisha ku musi wa gatatu, ariko nashaka kusigura mu bundi buryo. Ni Zaburi 118 murongo wa 24, Psalm 118 verset 24. Maze kuzana kenshi, ariko nashaka kuvuga mu bundi buryo, avuga ngo uyu musi uhoraho yaremye, musi yashizeho yaremye mushasha, ngo reka tunezerererwemwo. Ni umunsi w'umunezero, tunezerwe muri uyu munsi mushasha. Benshi barazi umurongo, namaze kubona ko barakunda no kushira ahantu bakawumanika bakawuvuga, ariko nashaka gutahura ikintu kimwe. Ano majambo si amajambo uvuga gusa iyo uzi ko ari umunsi mwiza. Ano majambo yo kuvuga mu gitondo umunsi ugitangura, nguraba umunsi uhoraho yaremye yatanguye, ni umunsi watanguye utari uriho, umunsi ndiho yashizeho. Uyu munsi nimba ukuranye mu gitondo, uyu munsi ntihari bwigerebaho n'umunsi n'umwe. N'ubwa mbere uyu munsi ubayeho, itariki ntihari bwigerebaho kuri kalendriye yo kwisi. Rero uyu munsi ngo ni uhoraho yawuremye. Nashaka dutahure yuko imisi yose tufise ari ndiho yayiremye. Imana irarema imisi, n'umunsi w'ejo yarawuteguye, ariko tuzowubamwo ejo. Rero ndikuvuga uyu munsi turimo, ngo uyu munsi reka tunezerererwemwo. Mbega ni gute ushobora kunezerwa mu munsi utazi ibiza kuba? Kuko hari umuntu ashobora kubwira ati wewe wongera ngo nezerwe ntazi ibiza kuba. Mbega nimbaza kuronka amakuru mabi, nimbaza guca mu ngorane, ni gute no unezererwamo? Aha nashaka twumve yuko ni intambwe yo kwizera, acte de la foi. Ivyo ntibivuga ngo nuko uzi ko biza kugenda neza, ntibivuga nuko uzi imigambi iza kuba uwo munsi. Oya, ivyo ukwiye kubivuga imisi yose, si uno munsi gusa. Ejo mu gitondo, hirya y'ejo, uvyuse mu gitondo, ukwiye kwatura kugiye kuwunezererwamo. Nashaka gusigura yuko ano majambo ntiyavuga ngo nivyo ubona bigaragara, si bigaragara. Oya, nivyo wizera, nivyo wizera yuko Imana ifise imigambi myiza kuri wewe. Nubwo uno munsi wo kumva inkuru mbi ugaca mu bintu atari vyiza, ntibisigura ko uwo munsi atari mwiza, kuko Imana yawuremye yavuze ko ari mwiza. Ikintu cose Imana yaremye ni ciza. Aho yarema izuba, aho yarema inyenyeri, aho yarema ibikoko, ibintu byose yarema yavuga ngo ni vyiza. Nta kintu na kimwe caremwe n'Imana atari ciza. Tuwane tuvyumve gutyo yuko ata kintu na kimwe Imana yaremye atari ciza. Rero nimba umunsi nawo ari Imana yawuremye, ni mwiza. Bitaravye inkuru mbi ushobora kumva, bitaravye ingorane bishobora gushikira, ushobora kumva ko umuntu ukunda yagize accident canke yagwaye canke yapfuye, ariko ntibisigura ko atari umunsi mwiza, kuko tugendera mu kwizera, ntitugendera ku vyo tubona, tugendera mu vyo twizera. Rero umuntu yakijijwe, umuntu yizera Imana, akwiye kumenya ko ari ubushobozi mu kanwa kiwe. Akanwa kawe ugakoreshe mu guhezagira umunsi. Niteka dufise yuko dufise ubushobozi bwo guhezagira umunsi. Umunsi wawe urafise ubushobozi bwo kuwuhezagira. Mbega uhezagira gute? Atura amajambo mazima, vuga intsinzi, vuga umugisha wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo kuza kugaragara kuri uwo munsi. Wewe ufise abana, fata abana bawe ubahezagire kuri uwo munsi. Wewe wubatse, umugabo wawe cyangwa umugore wawe umuhezagire kuri uwo munsi. Wewe ufise umuryango, hezagira umuryango wawe kuri uwo munsi. Nimba uri umudandaza, homme d'affaires, ufise ivyo ukora, hezagira affaires zawe uwo munsi. Vuga uti no munsi ndawuhezagiye. Ntukeneye kunezerwamo ngo nuko wabonye ko ibintu byagenze neza. Aha nashaka twumve ko mu gutegura umunsi uwuhezagira mu gitondo, kuko hariho ubushobozi. Igihe uko urahezagira umunsi, hariho amarayika barindiriye amajambo uvuga ava mu kanwa kawe, amajambo y'umuntu yizera, amajambo y'umuntu ashize ivyizigiro vyiwe canke ibyiringiro vyiwe ku Mana. Ayo majambo rero yavuge nk'umuhizi, wature ubuntu bw'Imana, wature kugira neza kw'Imana, wature intsinzi uwo munsi, wugaze imiryango ya Satani, ushime ku vy'Imana yateguye. Hariho ibintu vyinshi Imana yateguye wowe utazi, ariko rero nukeneye kubibona ngo ubinezererwemo. Nicyo nashaka ko twumva uno munsi. Nashaka kusigura yuko kugira ubinezererwemo bidasaba kubibona n'amaso yawe. Ubinezererwamo mu gitondo mu kwizera, ukavuga uti ivy'Imana yateguye uno munsi, nubwo ntuba ndabizi, ndazi ko ari vyiza, kuko ivy'Imana irema byose ni vyiza. Uyu ni umunsi Imana yaremye, bisigura ko ari umunsi mwiza. Rero Imana ifite imigambi myiza. Hari igihe uca mu bihe bigoye kubera ineza yawe, ariko nubitahura bisaba ko duca bugufi tukavyemera yuko ivyo ndiho akora vyose ari vyiza, tuvyumva tutavyumva. Twige guhezagira umunsi, ubivuge mu gitondo, kandi ntuve mu rugo udasenze, udahezagiye umunsi.
tugeze mu mwanya w'inyigisho turagiye mu gice cya kabiri. Mwibuke ko turacaye mu gitabo ca Samueli, twagitanga itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 13 juin. Turi muri Samueli wa mbere igice ca 18, 1 Samuel chapitre 18. Nako ndavuga ejo kuvyerekeye ishari rya Sauli, ngene yagize ishari amuzize gusa ko abantu bemera Dawudi gusumba Sauli. Mwibuke ko mu gice ca 17 ngene kirangira yarakunda Dawudi, yaramunezererwa kuko yabohoye igihugu cose. Ariko iyo popularite cyangwa gukundwa kwa Dawudi vyatumye agira ishari Sauli. Abana b'abantu kenshi umuntu asanga yironderera icubahiro ciwe. Uno munsi ikibazo kihari mu mashengero menshi nuko abakozi b'Imana usanga batarondera icubahiro c'Imana, ako barondera icubahiro cabo. Urashobora gukora ibitangaza ugasengera abantu bagakira cyangwa ukigisha neza, ariko ukamusanga uri kurondera ko abantu bakwemera wewe. Ariko ni vyiza ko ureka kurondera ko abantu bakwemera wewe, bemere ndiho, kuko ndiho niwe yagushoboje. N'ubuntu bw'Imana ko ushobora guhagarara imbere y'abantu ukavuga ubutumwa bwiza. N'ubuntu bw'Imana ko ushobora gusengera umuntu agakira, ko si wamukijije ariko Imana niyo yamukijije. Nimba ufite ishengero rinini rya mbere ribaho ku isi, n'ubuntu bw'Imana, icubahiro gikwiye kuba ic'Imana. Ariko ikibazo nuko abantu ikintu cose Imana bashoboje bashaka icubahiro cabo. Dawudi ntiyarondera icubahiro ciwe, yarondera icubahiro c'Imana. Niho tandukaniro riri hagati ya Dawudi na Sauli. Ejo rero nako nabereka ngene Sauli amaze kugira ishari yamurondera imitego yo kumwica. Ubwa mbere kugira atanga umukobwa wiwe yasuye gushiraho amakondisiyo canke ibintu bisabwa, kandi tuzi neza yuko mu gice ca 17 chapitre 17 havuga yuko uzonesha Goliath umwami azomuha umukobwa wiwe. Mu bisanzwe Dawudi ko yanesheje Goliath yarakwiye kuronka umukobwa wiwe ari we Mikali, ariko nubwo Dawudi yanesheje Goliath, Sauli yasuye kumutega imitego. Musome murongo 25 verse 25. Sauli yabwiye Dawudi ati umwami nakeneye inkwano kugira atange umukobwa wiwe, ariko Abafilisitiya bashika 100 ntiyashobora kubica, umwami azomuha umukobwa wiwe. Abasomye igice cose, ababisomye n'abasaba ko musoma ko ari ibintu byinshi twajamwo, yashaka ko yokuca abantu n'imiburiburi 100. Murongo 27 yarashikanye ca gitigiri, yaragisaba 100, mugabo abasomye muzobona yuko yashikanye amajana 2. Nico gituma Sauli yamuhaye umukobwa wiwe Mikali. Murongo 27 yamuhaye atabishaka, yamutego, ariko umutego yarawurenganye Dawudi. Yaguye yamutega imitego myinshi, ariko Imana yamutabara. Nanga nabwira ko wewe ufise umuhamagaro, imitego ya Satani yose uzoyirengana, ntuzomenya no yirengana. Murongo 28 verse 28 Sauli aratahura yuko uhoraho ari kumwe na Dawudi, kandi aratahura yuko Mikali yamuhaye umukobwa wiwe akunda Dawudi. Murongo 29 verse 29 Sauli atinya Dawudi gusumba ubuzima bwose, ashaba umwansi wiwe. Nanga nabwire ko ubuntu bw'Imana bwa kuri wewe, nimba warakiriye Yesu Kristo umwami mukiza, ubuzima bwawe bwose Satani azoguma ari umwansi wawe, kandi azondera kugutega imitego. Nizere ko wabisomye, azogumutega imitego myinshi kugira gukure mu muhamagaro w'Imana. Nanabasabye ko musoma ibintu bice byose ushaka 25. Nizere ko mwasomye igice ca 19 chapitre 19. Niho rero umuntu murongo wa mbere gushaka kwa 2 ingene Sauli yategura umugambi wo kwica Dawudi. Ariko imigambi yose Sauli yabafise haba ari abantu bamuburira. Dawudi na Yonatani ariyo Jonathan barakundana cyane. Yonatani yari umuhungu wa Sauli, barakundana gose. Ariko murongo wa mbere ushobora kwa 2 Sauli agira umugambi wo kwica Dawudi, ariko Yonatani arabimubwira. Yumvire umuhungu wa Sauli niwe yaje kuburira Dawudi, ambwira ati data ashaka kukwica, rero nimba ubishoboye rondera uhungira wihishe. Abasomye ibice byose bikurikira, igihe cyose Sauli yarondera kumwica wamusanga hari umuntu akora muburira, wamusanga ari umuhungu wiwe, wamusanga n'umukobwa wiwe ari Mikali. Hari uburyo bwinshi Sauli yarondera kumwica, ariko ntiyashoboye kumwica. Nanga nabwire ko wewe uri umugambi w'Imana, wewe wahamagawe. Satani akora kurondera kuri kwica. Najewe nimba ariko nabwira ubuno butumwa, Satani arondera kunyica, arondera gutwara ubuzima bwanje. Nimba atarabutwara gushika kuri no saha, suko adashaka kunyica, suko adashaka gutwara ubuzima, nuko imigambi yiwe itegurwa isambuka kubera ubuntu bw'Imana, kubera amasengesho yanyu abasenzi, kubera umugambi Imana ifise, imigambi irasambuka. Dawudi yakaba yarapfuye, yumvira umwami yarafise ubushobozi bwose bwo kwica Dawudi, ariko vyaranse ko amwica. Kubera iki? Kubera ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Ejo tuzokomeza mvuga kuri igice ca 19 twumve ko iyo umuntu ari umugambi w'Imana hariho kurindwa kwandiho. Mugira umunsi mwiza, tuzokomeza ejo.